Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Musangwa amahoro bakunzi mwese ba radio RPA kaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi rusama umwaka wa 2024 abangira ngo ndayahere kuri bikuru ashimikiyeko. Hari umunyagihugu wo muri komine Kabarore intara ya Kayanza hamaze indwi irenga ari mu buroko bagenzi we bakaba basaba ko yosubizwa umwidegemvyo kuko ngo ataco ariko arazira. Ibiganiro bihuza abarundi bose atawusizwe inyuma ngo ni kimwe mu nzira zotuma bigira hamwe ingorane zihanze igihugu cyo kimwe n'icaziteye mu ntumbero yo kuzitorera umuti. Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ashimikira cane ku gisata c'ubutunzi kigeze aho umwasa ashaka. Turabwira n'ibijanye n'ikena ry'igitoro ryahatswe kwiha inkumbi kuri uyu wa kabiri muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Umwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yaraje kunywesha igitoro kuri station ngo yasabwe kubanza gupfumbatisha abapolisi uruwundi ati mwanguha. Amakuru sayo gusa tubafitiye ayatari make mugume hafi mukanya nido. Yore mu gisata c'umutekano itotezwa rikorerwa abanyamahanga n'abarundi barimwo baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo rirabandanya. Ku munsi wa gatanu w'indwi heze hari umurundi w'umugabo yatewe n'abagizi ba nabi arahitwa Defte baramutemagura bamutwara telefone bamusiga ari kiruruma. Ubu akaba agwariye mu bitaro bikuru byo muri ako karere. Idonido na Diki Chris n'interetse. Uwo mugabo w'umurundi yatewe n'inkozi z'ikibi azwi ku mazina ya Habarugira Desire. Yarasanzwe aba mu karere ka Deft mu ntara ya Western Cape. Umwe mu barundi baba muri Afrika y'Epfo twaganiriye avuga ko abatewe uwo murundi bagerageje kumusahura telefone yari afise ariko ababanyi biwe bihutira gutabara barayibatesha. Izo nkozi z'ikibi niko guca baja guhamagara bagenzi babo bahindukira ari igitero kinini bamusanga muhiriwe baramuhohotera bikomeye bamusiga ari kiruruma. Nabasaba bamutemaguye bamwase telefone atakoma induru abantu basobaduka barayimwaka nabatagenda guhamagara abagenzi biwe abana bamusanga haba abamusanga akiri mu rugo nabo baciye bamufata bamukubita ibihiri baramucomagura naho bizi n'ubu kazokira aritega bege abasupitwa aho Tigerberg Hospital ni ku bitaro bikuru byo muri iyo ntara ya Western Cape ari naho ariko aravurirwa. Habarugira Desire yasinzikarijwe ubuzima avuka ku mutumba Buhinyuza zone Mariza komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Yiyongeye ku bandi barundi bagiye barahohoterwa muri ico gihugu bazira ko ari abanyamahanga basanzwe binubwa n'imvukira z'ico gihugu zibagiriza ko bagiye kubatwara akazi. Vicky Chris n'interetse twandanirize mu gateka kazi na muntu mwari mwegiye kuvyumva ndabica ku masonga. Inshuti n'abaryango b'umunyagihugu Alexine Zigiyimana havuka ku mutumba Kivuvu komine Kabarore intara ya Kayanza bariyamiriza akarenganyo igipolisi kiriko kirakorera wabo inyuma y'imisi irenga indwi apfunyiwe mu gasho ka zone Rugazi hahonyanzwe amategeko. Kuri uyu wa mbere yarungururijwe mu gasho ka komisariya ya Kayanza. Mu muryango basaba ko wabo yoreka gutotezwa azira ubusa. Dani Claire iratwumva. Ifatwa n'ifungwa ry'umunyagihugu Nizigiyimana Alexis yaranzwe n'amanyanga nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Inyamirama bitwi ku izina rya Innocent isanzwe ikorera muri zone Rugazi ya komine Kabarore niyo yahagaritse umunyagihugu Nizigiyimana Alexis atamutahe itanamubwiye ico yagirizwa itakinamufungira mu gasho ka zone aho yamaze iminsi indwi atamvuye yumvikana imufunze. Ako gatotezo inyamirama bitwi ku izina rya Innocent yakoreye umunyagihugu Nizigiyimana Alexis ikaba yakamukoreye mu ntumbero imwe yo gushimisha umugwizatunga Ndagijimana Vincent asanzwe akorera mu gisata c'ubutare. Bamwe n'abandi bavuga ko yaba inzego z'umutekano canke z'ubutungane asa n'uwazifatiye mu minwe. Ivy'isoko ryacu rivuga ko biteye agahinda. Birateye agahinda kumva umuntu yize amategeko ashobora kubarira umuryango ubajije uwabo akawishura yuko umwenegihugu vise atavuze ngo uwacu arekuwe
gihugu bitokunda mu gihe tuzi yuko uwo Vincent ari umwenegihugu nk'abandi usibye ko gusa ari utwo dufaranga akwiragiza mu nzego z'umutekano n'abo mu butungane kugira ngo bamuhe ingufu zo kunyaga no gutoteza abandi tukaba tubona yuko ari bimwe bigaragaza igikenye gishingiye ku biturire hangere bivugwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Inshuti n'abagenzi b'umunyagihugu Alexis basaba umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza gukora uko ashoboye kugira akarenganyo umunyagihugu ari karagirirwa gahagarare. Basaba bashimitse ko Inyamiramabi Innocent yemeye kuba igikoresho c'abanyamafaranga haguhagararira amategeko ko yohanwa kuko irikitukisha urwego rw'ubutungane. Mu rugendo rwa RPA ntiturashobora kuronka Niyingabira Isaac umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza kugira agire icyo ashikirije kuri iyo nyifato y'iyo Nyamiramabi. Umuryango w'umusore Breze Irakoze avuka ku mutumba Gishubi zone na komine Gishubi mu ntara ya Gitega usaba ko atogirirwa nabi kuko atacaha bamuzi ko. Ni mu gihe uwo musore yahagaritswe ku mugoroba ho ku munsi wa gatandatu heze n'abantu bivugwa ko ari abakozi b'urwego rw'iperereza ageze ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga atahutse avuye mu gihugu ca Uganda aho yari amaze igihe ari kwisumamwo. Kurikire umwe mu bo mu muryango wiwe yaganiriye na radio RPA. Tugira dusabe inzego z'umutekano n'iperereza yarashoboye guhagarika uyu muvukanyi wacu akaba n'umwana wacu Breze yavuye mu gihugu ca Uganda ko batamugirira nabi kuko nta bugizi bwa nabi asanzwe arimo. Ni umwana akiri muto ntaziyo arimo canke yigezemo. Nibaza ko hameze bari kosa ryo bajaramwagiriye muri ako kanya bamushira imbere y'ubutungane bukamwumviriza mugabo ntagirirwe nabi ntagenda amazima yongo kuko nta bintu vy'ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu azwimo. Naho boca bakora amatohoza bakabaza muri komine avukamo komine Gishubi bakabaza mu bajejwe intwaro muri iyo komine bavuga ko bamuziho rwose kandi bamuzi neza atangorane yarateye mu kibano. Rero tugasaba ko atogirirwa nabi kandi yorekurwa akidegemvya kuko yari mu Buganda kurondera ubuzima hama arataha igihugu cahagarikwa n'inzego z'iperereza nk'uko vyamenyekanye. Rero tugasaba ko yorekurwa agasubira mu muryango vyoba vyiza twoba ari ubutungane kuko nta caha tumuziko nta vy'ivyaha yagenderamo canke vyo guhungabanya umutekano w'igihugu ntavyarimo. Rero tugasaba ababijejwe ko bokurikirana iyi dosiye yiwe kugira ntagenda amazima yongo nk'uko vyama vyashikiye abandi. Amakuru dukesha bamwe mu nshuti za Breze Irakoze amenyesha ko imbere yuko afata urugendo rumusubiza mu gihugu ciwe c'amavukiro yabanje kwitura ubuserukizi bw'u Burundi i Kampala muri Uganda kugira ngo bumuhe urupapuro atahirako bita go home mu rurimi rw'Abongereza kuko impapuro yarasanganywe ngo zari zarataye igihe. Abiwe rero bagatangazwa no kubona uwabo yahagaritswe akimara gushika ku mupaka batazi n'ico yagirizwa. Batimirira amate mu buhinga bw'ivyuma duce tubananya n'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura buri weekend ngo haca manifestation bashake rero ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya naho yagiye n'ibindi nzobikora. Kwibura igitoro ni kibazo tumazemo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngaha ni kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu bitubibone ngo ni vyubu ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatigwa kuva 2015 kuva ku ntambara ya Ukraine cyabagize ingorane ubuhoho ngeno na bado nta uzi yo zoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa bihiye twagenda n'amaguru kandi mana yapanze ugenda n'amaguru kama kirasi ubu ni guhera ugupinda. Mwavyumvise navyo nyene mu ngingo nkuru ubukene bw'amafaranga mva makungu butuma habaho ikena ry'ivyangombwa igihugu gikeneye ubutunzi bukazingama vyerekana ko Uburundi buri mu busa eta en faillite mu gifaransa. Uyu n'umwihwezo wa Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Bamvuginyumvira haranasigura inkingi zerekana ko Uburundi buri habi nk'uko umukuru w'igihugu yigeze kuvyivugira. Umvirize. Jewe nashaka gushimikira ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe aho yavuze ati burya mu minsi iza murahakwa kubura imishahara imiti murahakwa kubura imyavu y'ikizungu
mu nyuma yaravuze ati jewe nguma niyumvira igihe dushobora gushika kuri 0 abantu ntibategereye 0 icari cyo mugabo yongera aravuga ati 0 franc no kuvuga igihe leta itagira n'ifaranga na rimwe ati mbona abantu bariko barahunga aterega birashoboka ati kuko hariho ico bitara faillite des états hajya rero abantu benshi ntibategereye ibyo ari byo n'igihe haba hari ikibazo c'amafaranga y'igihugu kubera ko ubu igihugu kiba gifise amadeni y'umurengera kidashobora kuriha inyungu z'ayo madeni muri ico gihe rero twovuga tuti mu Burundi bimeze gute dufise amadeni menshi amadeni dufise arashika 60.67 kwijana ugereranije n'amafaranga y'igihugu ku muntu no kuvuga wewe namba ufise amafaranga 100 umenye ko amafaranga ufise amafaranga 32 n'ibice 4 kwijana ibindi ni deni uca wumva rero aho ubugeze ikindi basigisigura mwene ivyo bihugu iyo bigezaho nuko bidashobora gutuma birangura amabanga yavyo mu bisanzwe bita fonction régalienne n'amabanga y'igihugu usanga igihugu umukuru w'igihugu ari wabwiza kuyaraba ahanini cyane aho navyo nivyerekeye amafaranga y'igihugu umutekano w'igihugu ubutungane mu gihugu hanyuma n'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu n'ingenerero hagati mu gihugu co bita les affaires intérieures et collectivités locales biba biriko biratembera mu gihugu n'inyishu canke umuti ku ngorane z'ubutunzi zugarije Burundi muri kino gihe Frederico Bamwinyumvira avuga ko ibiganiro vyohuza abarundi bose atawusizwe inyuma bakigira hamwe ibihanze igihugu n'icabiteye vyogira ico bifashije mu gusubiza iteka igihugu dusubire dutege yompi Frederico Bamwinyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ubwa mbere icoba nuko leta n'abayirongoye bobona ko vyabananiye bakavuga bati ntituri bwiyomore atariko abarundi yo muri hose ni igihugu canyu ni muzo tuganira ibi bibazo twiyumvikana inyishu yobera kugira ngo tuve muri aka kaga inyishu nayo si yindi twaraganiriye Arusha turumvikana ibwirizwa nshingiro riyakomokako turashiramwe ingene twobanza kumvikana tukaja inama mu gihugu hanyuma abantu bakagira umutima wo kwicarana bakabana bakagira imigambi bakorera hamwe hanyuma tukubaka igihugu cacu atawandya wangura iyo ni inzira yonyene jewe mbona yoshoboka no kuvuga kwicara hamwe tukagira ibiganiro nk'uko abantu bamye bavyumvira kuva kera niho abantu bazotwizigira niho abanyagihugu bazokora hanyuma gaca aba politike yuko abanyagihugu leta irasubira kunyuruza itunga ry'igihugu iyo bihari iyo bije gusanura ivy'igihugu hanyuma maze tugasenyera ku mugozi umwe abantu basubire kuza batungwa no kurya no kunyurura itunga rya leta barya ivyo batabiriye akuya burya nivyo vyonyene niyo nzira twofata kugira ngo ejo igihugu cyacu gisubire kugira izina kive muri etat de failli tubisohokemwo tuduge buhoro buhoro hanyuma dutebe tucubake maze tugishire ku nzira ya demokrasi tugishire ku nzira y'intwari ibereye tugishire ku nzira y'intwaro vy'ukuri yitwararika ineza y'umunyagihugu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu mushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida hamenyesha ko atawovuga ko mu Burundi habonetse umugwayi wa Ebola ivyo yabishikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gihe hari umwana w'umwigeme yari afise ibimenyetso vy'ico kiza yaragwariye ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu ndwi iheze ahava yitaba Imana umushikiranganje Ridwina Baradahana hamenyesha ko bafadikanije n'ishiramwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS hakozwe ibipimo akaba yemeza ko inyishu z'ibipimo vya laboratoire zizoshirwa ahabona Ridwina Baradahana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida haraheze iminsi ine haca ku mbuga ngurukana bumenyi ibihuha bivuga ko hateye ikiza ca Ebola i Bujumbura ukuri nukuhe n'umwana w'umukobwa w'imyaka 9 yaje kwivuza mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge yaje avuye i Buvira akarere ka Murongwe province ya Tanganyika yashitse ku munsi wa kane igenekerezo rya 2 Rusama mu 2024 asharitaba Imana afise ibimenyetso bisa n'ivya Ebola abamwakiriye mu bitaro byo mu Kamenge barafashe ingingo zose zikenewe imbere y'umurwayi inyuma y'ubwo rupfu abahinga muri laboratoire bema mu kigo ca INSP bashigikiwe nk'uko vyama bigenda na OMS
baciye bihutira gufata ibipimo ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bufasha akanya ko gutangaza ko muri iki gihe tukirindiriye inyishu ziva muri laboratoire tudashobora namba kwemeza ko ari kiza ca Ebola canke iyindi ndwara. Dusavye abenegihugu kutatwarwa n'ibihuha ariko tuzobamenyesha inyishu turindiriye vuba cane. Ariko naho biruko mu gihe cose twiketse ikiza icarico cose dutegerezwa gufata ingingo zose zo gukingira amagara yacu. Dutandukira ibijanye n'imigenderanire ibihugu by'u Burundi na Gabon byaraye bigiraniye amasezerano yo gukorana bibicishije mu nteguro zitatu z'amategeko. Muri zo harimo guhanahana abakozi bava mu Burundi baja mu gihugu ca Gabon. Abajijwe n'abashinga amateka ku makenga bafise ku bijanye n'ingene abo barundi bazokwakirwa bashitse muri ico gihugu, Albert Shingiro ashinzwe imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu yishuye ko ivyabaye muri kahise aho abarundi bafashwe nabi byahavuye. Akaba yamenyesheje ko abo bakozi bazokingirwa mu mpande zose haba ku kazi mu by'agateka kabo n'ibindi. Dutegeye yompi Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Wabajije bwa mbere ni Honorable Antoine. Honorable Antoine yavuze ati hariho amasezerano yo mu 1975 hagati y'u Burundi n'igihugu ca Gabon, amasezerano ajanye no guhanahana abakozi byo twokwita échange de main d'œuvre mu rurimi rw'ifaransa. Mwavuze intambamyi zagiye ziba kubagiye ubwa mbere, muravuga n'ibintu byose byabagoye na cyane cyane ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ibijanye n'inyungu z'abafaransa bari basanzwe bariyo zatumye kumbure bene wacu badashobora gutera imbere nk'uko byari byateganijwe. Akabaza ati none abo bantu b'abafaransa ntibakiriyo bizogenda gute? Nababwira yuko imigenderanire hagati y'ibihugu igenda ihinduka uko umwanya ugenda, uko abakozi bafatwa mu 1975 si kuko ubu bafatwa, kuko ubu amasezerano ahari arimwo cyo no kwita gukingira abakozi bacu twatungitse hariya, cyo no kwita kubakingira kubijanye n'akazi protection sociale, kubijanye n'amategeko protection legale, no kubijanye agateka kazi na muntu protection amategeko de droits humains. Ivyo byose mu makoro dushira ku mukono n'igihugu ca Gabon biyabirimwo. Ubu rero azogenda bakingiriwe kandi hari n'umugwi wamaho ugenda ukurikirana ingene bigenda kujya twabigize no mu gihugu ca Arabie Saoudite. Nibaza rero yuko umuntu atogira ubwoba kuri ico kibazo, kandi abafaransa baracariyo nivyo mugabo nkuko mubizi uko imyaka igenda haza cyo no kwita leadership ishasha y'abakiri bato buke batagenda kumbure bisunga amategeko yabo bakoroni babatwaye mu bihe bigoye. Murabona biriko birahinduka muri za Mali, muri za Niger no muri Senegal. Ejo bundi hariho abantu bariko baraza nouvelle generation batiyumvira kumbure kumwe n'abasokuru bahora bakora muri ico gihe cyo 2025. Nibaza yuko twisunze amategeko yere yubatse abarundi bende wacu bogenda bakingiriwe, hanyuma ugize ingorane naho twabitora umuti biciye muri uwo mugwi w'amaho nkuko tuko turabikora mu gihugu ca Arabie Saoudite, kandi muri rusangi biko bigenda neza. Integuro y'iryo tegeko ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na Gabon ikaba yahavuye itogwa 100% n'inama nshingamateka y'u Burundi. Mu makuru y'imibano, ingaruka z'ubukene bw'igitoro zirabandanya gushira abarundi mu maganya n'umwiheburo, bigezaho ababuza abantu baja gutondana isandugu ku mastation kugira barabe ko bo bagirira impuhwe bakabaha igitoro. Abatari bake ku mastation ariko bisa naho atakinya bagifise, byama bihera bamwe babuze maze urubanza rwo gushingura rugasiba. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. Bumwe mu buryo abakorera mu gisata gifasha abantu gufubana iteka babo bamaze igihe bakoresha muri ubu bukene bw'igitoro no gutwara imodoka zifasha mu gutwara abapfuye mu itongo ry'abapfuye gutondera igitoro ku mastation. Izo modoka ziba zateguwe neza n'amashurwe, ariko hasigaye gusa ko zijanwa ku burukiro gutora ikiziga. Abene gutwara izo modoka rero bazitwara ku mastation kugira barabe ko bogirirwa impuhwe, gutyo bagahabwa igitoro. Ni kenshi bataha imvumure, ni kenshi rero abantu bambarira gusiba bari biteguriye kuja gufuba, bisubira gusaba kwegeranya uburyo kugira bikunde igitoro kiboneke. Kurindira ko imiryango iri kwegeranya ubwo buryo bacerereza mu nshuti n'abagenzi, ibiziga biraheza bikaguma iyo muri morgue bikazoguma iyo. Ubwo mbere hoho atagihindutse azogera igihe abantu bagire
baze barahebera ibiziga mu mamorgue kubera kubura uburyo bwo kuja kubashingura ku mpanga bivanye n'ikintu ry'igitoro n'amikoro make ariko utazoshira umuntu ku nderuzo ngo umukure ngaha agushika ku mpanda eka n'ivyanka bazoca bahebera. Abaherekeza nabo nyene uyu munsi bagiye baragabanuka cane, ni kubera niyo bishitse imodoka zitwara abaja ku maziko zikaboneka itike itaba yoroshe kuronka. Ku mpanda misi heze umuntu umwe yariha amafaranga 600 ndavuga bija ku 1000 waho biriko byerekeza umuntu umwe ari hagati y'amafaranga 8 na 10 uvuye mu gisagara cya Bujumbura werekeza ku mpanda kugenda no kugaruka aho ushabumva ko igatari bya bose anyarije ubona n'amatongo y'abapfuye yari ngaha hagati mu gisagara bariko bagenda bayubakamwo amazu kugira ngo umuntu ashobore kuja gufuba wiwe aronka abamuherekeza biragoye cyane bivanye n'ibikina ry'igitoro. Abatari bake rero bakaba batinya ko uko uburyo bwo gufuba ababo buzotera bugwira imiryango itari mike cyane cyane muri bantaho nikora bazogenda bahebera mu buruhukiro ibiziga by'ababo. Arakoze Elvis niyo mwungere. Hagati aho rero kuri uyu wa kabiri igitoro cahatswe gukwega akarambaraye kuri imwe muri sitasiyo yo muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abapolisi n'abasirikare bahatswe kurasana bapfa igitoro. Ico gihe abapolisi bari batonze kuri sitasiyo Mezo Oil yo ngaho mu Kanyosha batoza ibiturire kubaje kunywesha. Bashatse rero kubikora ku ntwazangabo mu gisirikare nayo iravyanka, ari nayo ntandaro yuko gushamirana. Umwe mu banyagihugu bari kuri iyo sitasiyo aravyigana. Ibara ryahatswe kugwa kuri sitasiyo Mezo Oil yo mu Kanyosha rya gatandatu rya Kanyosha. Murazi yuko abapolisi ari batera akajagari ku masitasiyo igihe bariko baratanga igitoro mw'ibi bihe kiba cakenye, igihe bashaka kwinjiza imiduga iciye ku ruhande y'abantu bafumbatishije kuva ku 200 kuduga. No munsi ariko baragitanga abapolisi baca bicira akayira kabo ko gutoza amafaranga. Abapolisi bari bahagazwe haca haza umusoda w'umufisi ari kumwe n'abase biwe avuga ati mashobora kumpa umwanya nkinjira nkanywa igitoro hanyuma nkasubira ku kazi. Bamubwira ati ntibikunda naho wogirana. Arababwira kubera iki bidakunda kandi mbona muriko mwinjiza imiduga n'abaraje kuva kera mwinjiza imiduga bafumbatije amafaranga uwari kubivora ari mu base biwe acamubwira ati injira. Arinjira ku ngufu umushefu ari ngana ambari dekoro ambari de poste acafata nsubira wa muofisi w'umusoda. Wa musoda wundi n'abate bari bacunze uwo muofisi babibonye ati bosi wacu ava ahagwa baca baraza umwe acafata akubita inkokora umupolisi agwa hariya. Abanyagihugu barakoma induru barakoma amashi barasubira ngo simwe mwoyabona ayo mutuburiye ngaha kuri sitasiyo. Bararyoherwa abanyagihugu. Hanyuma arambara umudeposi acaza nk'ufata batore pistole. Ubwo yari kurivara w'umusoda nawe acarasharja arakorora sirete amubwira ati ukora kuri pistole wamaze kuba amayiti wihende. Abanyagihugu basaba leta ko yokwihaniza abapolisi gusubira ku masitasiyo kuko ku bwabo ataco bafasha atari uguteza akajagari. Dusubire twumvirize uyu munyagihugu yaganiriye na radio RPA. Basaba abapolisi bose kugaruka ku masitasiyo kuko nibo batera akajagari. Ibiturire vyabamaze binjiza abantu baje ubunyene kandi hari abantu bamaze iminsi itatu bajanye ku masitasiyo. Ikindi naco ntibabikore nk'uko sitasiyo Petrol Kanyosha y'umugore witwa Beya batazira Putine yabigize niwe yicungira wenyine. Muri sitasiyo hari imodoka iri ku ipompo n'umushoferi wayo. Yabwiye abapolisi ati je nta mupolisi nkeneye ngaha, sitasiyo yanjye ndayicungira. Niyo sitasiyo ya mbere maze kubona banywa ko umutekano ntangere kandi niba ko n'amamoto muza amamoto ko batera akajagari mugabo haba hari umutekano 100%. Leo bigenze uko abajera bakakora akazi kabo ku masitasiyo n'abapolisi bakora akazi kabo byogenda neza. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura buri weekend guhaca ya manifestation bashake rero nk'ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora. Kwibura ry'igitoro ni kibazo tumazemo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngaha ni kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu bitubibone ngo ni vyubu ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015.
kuva ku ntambara ya Ukraine cyabagize ingorane ubuhoho ngira na bado nta uzi iyo zoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa bihiye twagiye n'amaguru kandi imana yatanze ugenda n'amaguru kama kirazi ubu ntiguhera ntigupinda. Ikiganiro ubahuka cuno munsi gishimikira ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Igihugu giheruka gutera intambwe ku rutonde rw'ishirahamwe RSF mu bijanye no kubahiriza ubwo bwigenge, ariko abamenyesha amakuru babandanya bapfungwa abandi bagaterwa ubwoba. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ubahuka. Uburundi bwarateye imbere ibibanza bitandatu byose ku rutonde rw'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe ruheruka gwerekana ingene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Uburundi buri mu kibanza c'108 mu karere burimwo buza mu kibanza kigira gatatu inyuma ya Tanzania na Kenya. Uburundi bukaba ariko buza imbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani y'Epfo, u Rwanda hamwe na Somalia iri mu kibanza cya nyuma mu karere. Ariko baba bamenyesha amakuru bari mu Burundi baba bahunze igihugu babona ko umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihugu ugifise intambanyi nyinshi. Izo ntambanyi nivyo kogwa kugira zihave nivyo duca ijya nino mu kiganiro ubahuka cyo kuri uwandwi Rusama mu 2024 muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Kuri uwa kabiri inama nshingamateka yemeje integuro nshasha y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Imbere yuko yemezwa umushikiranganje ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu Burundi Leokadi Ndacyayisaba yasiguye intumbero y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Iyi nteguro y'ibwirizwa rero ikaba ifise intumbero nyamukuru yo gushimangira ugushikiriza ivyiyumviro atankomanzi, ugutsimbataza demokarasi, gukingira bene gihugu kubijanye n'ubuzima bwabo hamwe n'imico myiza, hamwe kandi no kujana n'ibihe by'ikoresho ry'ubuhinga bwa none mu bimenyesha amakuru. Kukaba nkako ikoreshwa ry'imbuga ngo bukanabumenyi mu guhanahana amakuru biciye mu matelefone ngendanwa ryarateye imbere, bigasaba ko habaho itegeko rigenga ibimenyesha amakuru bikorera kuri izo mbuga hamwe n'amaradiyo yegereye abenegihugu, cyo twita mu Gifaransa radio communautaire. Igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi kuwa gatatu Rusama mu 2024, urongo ikigo Maison de la Presse Mireille Kanyange yaragarutse ku ngorane yo gupfunga bamenyesha amakuru. Cette année, nous célébrons la journée mondiale de la liberté. Uno mwaka birababaje kubona duhimbaje umunsi mpuzamakungu w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihe hari abamenyesha amakuru harimwo mugenzi wacu Sandra Muhoza bari mu mvuto. Ibi byerekana intambamyi duhura nazo mu mwuga wacu wo kumenyesha amakuru. Professionnel des médias. Iruhande ya Sandra Muhoza uwundi mumenyesha makuru w'umukenyezi akaba yakiriwe imyaka 10 yo gupfungwa yagirizwa ibintu bidafashe kubw'amashirahamwe yo mu Burundi na mpuzamakungu. Uwo nawe akaba ari Floriane Irangabiye akorera radio Igicaniro, amaze hafi imyaka 2 mu mvuto yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Kwigenekerezo rya gatatu Rusama, Mireille Kanyange arongo ikigo Maison de la Presse yaranavuze intambamyi nyamukuru zihanze abamenyesha makuru mu Burundi. Nous constatons que de nouveaux médias continuent à voir le jour. Turabona ko ibimenyesha makuru bibandanya kuvuka ni byiza. Iruhande y'ibyo ariko ibimenyesha makuru byaba bishasha canke ibya kera bihura n'intambamyi nyinshi. Abamenyesha makuru bahura n'intambamyi zijanye na politike n'izijanye n'ubutunzi, ukutaronka inkuru byoroshe,
ibikoresho bishaje cyangwa ikena ry'ibikoresho byotuma abamenyeshamakuru barangura umwuga wabo, ukudategekanirizwa kazoza, ukutagira amasezerano y'akazi, hari n'abahura n'ihohoterwa ku kazi rifite intumbero yo gushurashuzwa n'ibindi. Aha twovuga kandi ko gushika ubu atashira hamwe abamenyeshamakuru bose bo mu Burundi bahuriramwo. Ibyo bigaca bituma tutagira inguvu zikwiye kugira ngo duharanire turi hamwe agateka kacu n'inyungu zacu zijyanye n'umwuga. Kubera ibyo rero nashaka mfata aka kanya nsabe ko mu ntumbero nshasha y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru boshiramwo ibintu tubona ko bihambaye. Twifuza ko atamumenyesha amakuru yokurikiranwa kubera amakosa yo mu mwuga kugira ngo ntihasubire kuba iterabwoba cyangwa guhohoterwa biciye mu nzego z'ubutungane. Ikindi gihambaye ni uko integuro y'ibwirizwa itoshinga ihadabu zirenza urugero ugereranije n'icaha umumenyeshamakuru ashobora gukora. Turasaba kandi ko tworoherezwa mu bijanye no kuronka amakuru cyane cyane ayo turondera ku nzego za leta. Turifuza kandi ko ibwirizwa rishasha ryofasha kugira ngo abakenyezi baserukirwe bikwiye mu bimenyesha amakuru, afin d'assurer une meilleure représentation des femmes dans et à travers les médias. Mu bijanye n'integuro y'ibwirizwa rishasha rizogenga abamenyesha makuru, umushikiranganje Leokadi Ndacayisaba yasiguriye abashinga amateka bishasha iryo bwirizwa rizanye. Ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryari rihasanzwe, hari ibyo ritari rivuga, arico gituma muri bishasha byashizwe muri iyi nteguro y'ibwirizwa twovuga ibi bikurikira. Hariho ukwisunga umuzo w'imenyeshamakuru bikoresha ubuhinga bwa none cyo twita remediali, hamwe n'ibimenyeshamakuru begereye abene gihugu radio communautaire. Hariho ugukomeza uburenganzira ku bimenyeshamakuru hamwe n'abamenyeshamakuru n'ibyo bategerezwa gukora muri uwo mwuga kugira ngo bawurangure neza. Hariho gutomora neza ibijanye n'ikibanza cohabwa sinema, amareresi hamwe n'ibihayanishwa publicité ku bijanye n'ibimenyesha makuru. Hariho guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa. Aha twovuga nk'ibitutsi, kudodobereza umuntu, gutyoza, kubesha n'ibindi. Hariho uburenganzira ku mwenegihugu nk'iyo umumenyeshamakuru yamurengeye akarimbi mu kuvuga kubiraba ubuzima bwiwe, kwerekana amasanamu y'umuntu yakorewe ibyamfurambi n'ibindi, hamwe n'ingene ivyo bihano vyohanwa. Urongoye ikigo OPEB wewe abona ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bucumbagira. Innocent Muhozi ngo ntategera n'ikishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF rifatirako mu gushinga intonde. Bisigaye bigoye gutegera ivyo bishimikiza kugira bagire izi classement, kuko kuvuga ko Burundi bwateye imbere hakiri vya bindi nyine tuzi twese, arabi bimenyesha makuru byaturiwe, amaradiyo yaturiwe, akiri mu minwe ya polisi, naho bahataye kwera bahije kuhasahura abafunzwe, abamenyesha makuru babiri b'abakenyezi bafunzwe, ukudarekurirwa gukora ku bibazo bikomeye bimwe bimwe. Ntitwumva neza icyo bishimikiza, bisigaye bisa n'ibintu bya politike ngira ngo bakoresha ku mvo zindi tutumva kuko nta n'uwo babaza bafise ibyabo ngo amakriteri bakoresha. Mbwo biragoye gutegera kuko menga ntateba kibaza ko bitayeho k'umwuga
wo kumenyesha amakuru, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bubaho mu bihugu canke ari igikoresho gikoreshwa ku nyungu zindi ngira ngo za politike. Bishobora kuba ibyo mvuze hari uwo byotera ikibazo, ariko imyaka iraheze turaba tudategerana mba icizo klasima zihagararako. Icokorwa naco icokorwa no guhindura ingendo muri politike yose y'u Burundi, kuko twama tubivuga ntushobora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubundi ubwigenge butariho, ubwigenge bw'amasosiyasiyo bw'imigambwe atabutungane buriho bwitwa ubutungane nyabwo burengera inyungu z'uyu cyangwa zuriya abantu bose bakangana imbere y'amategeko, atakumvikana kubayeho mu gihugu ingene igihugu cyo yoborwa ku neza igihugu n'abanyagihugu bose. Kugira rero bihinduke muri ibi by'iwacu bitegereza guhinduka no mu bindi byose, ibice byose by'igihugu, kugira uburyo igihugu kibowe buhinduke. Nta yindi nzira iriho, ibindi byo kubesha. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ubahuka cyo kuri uwindwi Rusama mu 2024. Ndashimiye bagenzi banje bamfashije kugitegura, ndabashimiye namwe mwese mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Ubahuka. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA, ni kuri ico kiganiro ubahuka duciye dusozerera amakuru yo kuri uyu wa Rusama umwaka wa 2024. Shimire mwebwe mwari kumwe natwe bagenzanje, umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke gushika aho muyumva, nabo nyene bakenuye hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro yari Emmanuel Niyungeko, mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu.